amakuru mfise nuko hari mu masasta z'ijoro kwigenekezo rya 24 uno mwaka kuno kwezi turimo uno mwaka nyene turimo niho abajeje umutekano mu gihugu cy'Uburundi ko ari ntagoheka bari mu bikorwa byabo byo gucunga umutekano abantu n'ibintu niho baza babona imodoka ko babivuga y'umusirikare w'igihugu cy'u Rwanda kumbure barabaza uwo ari we bice biza kugaragara ko umusirikare w'u Rwanda uretse gutaha kubera bibona rero biragoye kumbwira yuko umusirikare w'igihugu ashobora kuborerwa ku rugero rwaho azimira akanazimirana imodoka gendanira nta mufisha wadafise umuntu amugendanire kameme naho ni imodoka ya leta ukayikatisha ukinziza mu kindi gihugu ivyo birasobanutse sigurira nkawe w'umujournaliste gako iyo kamilitaire gako ariyo ari karacirinza kugira bikunde ngene bakubona ngene baze kunetraliza mu Burundi sijya mbere sijya kabiri bavuga yuko u Rwanda agomba kudutera rero kubona uwo musirikare yarinjiye byerekana neza yuko hari abari bari nyuma baraciye ibubanza babafata mpiri baca mu cibitoki babafata mpiri baca mu Kayanza babafata mpiri rero no buciye mu Kirundo bwose batoza inzara urumva byerekana yuko twebwe igisirikare cy'u Burundi kidacunzwe n'abazamu baki Ndabaramukije abakunzi bayaga nawe TV mwebwe mwese mudukurikirana nizera ko mumeze neza ahiwanyu mu nkundire ndabashimire cyane kwa mwaraduhisemwo mwahisemwo gukurikirana televiziyo yacu yanyu yaga nawe TV ibyo tubashikiriza ndazi yuko mudahomba kuko nibibiza bibigisha bibereka ukuri kandi bidufasha mu iterambere rya twese nini nambe bavuye muri ko murumva reka ndagusabe subscribe uri mushasha kugira ngo ibiganiro byacu bize biragushikira bikiri bishasha agakommentaire kugira ngo tubwire ibiko bigenda neza biteko biragenda neza ivyo ushaka udushikako canke iciyumviro mu kiganiro tuba duhejeje gukora ka like mbone ko uri intéressé n'ibiganiro byacu kiganiro wagikunze gisangiza abandi kugira ngo nabo bamenye vyinshi nakira umupatriote kuri micro ya kabiri karibu cyane nakoze cyane ko makaze na karibu kuri yaga nawe TV ndibaza ubunzoza ndayiha kaze uhamaze kuba muhira igihe ni kinini dukorana maybe ndashimye kuba munyakiriye nko namanda bivuga niteka mu monteye ko ni benshi bifuza gufata iyi micro mfashe mugani bikunde rero ndashimye cyane kubona mwampisemwo kongera gufata no micro ya nawe TV urameze neza ariko meze neza ndashima meze neza to ntaco ngaya kandi nawe urabibona ni mu gasaha gatondo mugura abona yuko meze neza kibazo canje gira kucishura kirapanze kimeze neza akaciye baracakira akantu karakazi kadusigurire agacakiye baracakira sigura yuko nubwo woba ugomba gukora ibidasanzwe winyegeje wisanga bagushize kwintoki nuko bimeze ko nshatse kuvuga ntuka tukiraho nyene ngo kirapanze kimeze neza ngo urumbiye gute ngo agakaciye baracakira turiko turumva inkuru ego ivugwa yuko hari umusirikare w'u Rwanda yoba yafatiwe mu Burundi ego ayo makuru turashaka icemezo cayo nuko vyagenze aya makuru agishika kenshi twabifata nk'ibihuha ariko kumanyo wagiye uregera imbere niko twagiye tubona amakuru arayanyayo kuko twagiye kubona yuko hasohoka inzandiko zigiye zitandukanye haba mu gisirikare cy'u Burundi ndetse no mu gisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda baragico bayivuga ko ni ibintu kuya nyene mwavyumvise novuga yuko atacatanije kongerako ariko vyabaye ngombwa yuko dushobora kwisangiza abakunzi bayaga nawe TV kumbure hariho benshi bashoboye kumenya hano makuru mugabo biciye kuri nimbonesha kuri yanyu gasanga baramenye update ziba zigezweho buri kanya nibiriko biragenda mu gihugu muri make niko novuga mu gwandiko gwasohotse ndavuga reka ntangure kuri leta y'u Burundi yaravuze ko hari umusirikare yafashwe ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda amaze kurenga mu gihugu amaze kurengera kuko ku mupaka ukuguru kumeko bakuri mu Rwanda ukundi kuri mu Burundi rero amaguru yose yari mu Burundi n'umutwe wose n'umutumba wose n'amaguru n'amaboko byose vyari mu Burundi hari mu masangapi by the way amakuru mfise nuko hari mu masasta z'ijoro
kwigenekezo rya 24 uno mwaka kuno kwezi turimo uno mwaka nyene turimo niho abajeje umutekano mu gihugu cy'Uburundi ko ari ntagoheka bari mu bikorwa vyabo byo gucunga umutekano abantu n'ibintu niho baza babona imodoka ko babivuga y'umusirikare w'igihugu cy'u Rwanda kumbure barabaza wari we bice biza kugaragara ko umusirikare w'u Rwanda abanyarwanda barabisiguye ubwiye utandukanye bamwe bavuga ko yoba yari yaborewe abandi bavuga ko yibesha inzira ariko bivanye na situation iri hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda bishobora kubiha izindi siguro bivanye na situation hari hagati y'ivyo bihugu kumbure kubgawo biha iza insiguro yego je uko no biha insiguro c'est vrai urashobora gusanga umusirikare yari yaborewe akibesha inzira nubwo natwe tutaborerwa muga ntitwibesha inzira nabwo natwe tuborerwa ntitwibesha inzira je ndazi yuko n'abagenzi banje bose bamwe nzoka nta numwe arambwira ngo nazimiye muhira ozimira gute muhira tendo ukazimira be urazi nabarya basazi bose basara mwibarabara yuko atanumwe azimiriye atashe uretse gutaha kubera bibona rero biragoye kumbwira yuko umusirikare w'igihugu ashobora kuborerwa ku rugero rwaho azimira akanazimira n'imodoka ivyo bintu birasobanutse yazimiye ari mu modoka yinjiye mu modoka bamufatanye mu modoka na ariko n'abaguru bavuga ko yari umushoferi yinjiranye imodoka ushobora kumbwira gute ko yarazimiye ikindi kintu cemeza yuko ibintu birimo agahazi yari Sergeant Sadiki Emmanuel niko yitwa yari umusergeant ari mu kategori y'abas officier ushobora kumbwira gute yuko umu officier ashobora kunywa inzoga akinywana wenyene kugeza yaho aborerwa akanabura niyataha encore mu office turabizi besho bafise ababegendanira nta mu office badafise umuntu amugendanire kameme naho ni modoka ya leta ukayikatisha ukinziza mu kindi gihugu ivyo birasobanutse sigurira nkawe wo mu journalist umbwire ati je ndabibona nkuko bisigura yuko ibintu birimo agahaze kandi karenze kuko twese turaborerwa inzoka turazinywa sometime nta munsi mu kwinjira mu nzu ndatanguza umugongo ngo ni kubera naborewe oya ndagororoka rero ibintu twabinsiguro nyinshi kuko iyi Kirundo ugerageje kumva amateka y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi Kirundo yabereyemo ibintu vyinshi abanyarwanda bama bagerageza kwinjirira mu Kirundo nubwo bitama bibereye urabizi son excellence yaravuze histoire ingene mu Kirundo vyagenze mu myaka irenganye ingene abanyarwanda bateye u Burundi baciye mu Kirundo mugabo niberewe Ikirundo rero cavuye ku zina ry'abanyarwanda niyo mpamvu bahise Kirundo urumva burya ubu naho hariko haraza umwe ahubwo nibaza ari benshi kugira bakwira Ikirundo twe twamenyereye Ikirundo aka kamwe no nikaduhagije ni haze benshi dukwiza Ikirundo man kubera iki barunka kamwe tuvuge rero yuko atari ni ntasi atari ikosa canke atari ukuboregwa tuvuge ko ari byateguwe je nama mbona nibisazi byinshi canke ibisuma byinshi babifashe muri village avyigira ibiragi iriga nta ufada sanje canke wewe ugwa mwikoso buri kintu widefandisha irijya nakamotife kuburofa ubundi bwo tubona baskovia baje hajya ku mamikro bagakuga niko no bivuga bakadefanda bitadefandika ubundi bwo umusirikare yinjiye ku bundi butaka bw'ikindi gihugu ireke yuko abateye igihugu birumvikana none umusirikare winjira mu kindi gihugu gute uyo bari n'umwene gihugu asanzwe bari kubitorera none umusirikare why hari ibintu tuba dukiye gushiramwe ubwenge hari ibintu tuba dukwiye gufata minenego u Rwanda nta ciza rwifuriza ku Burundi nta na kimwe birashobora gusanga uwo umusirikare w'u Rwanda yinjiye mu Burundi yarajeje kugira ngo arabe patrouille arabe ngene situation ngene zimeze kugira ngo bikunde binjire kuko hariho kayitwa gako ka militaire gako y'igihugu cy'u Rwanda isanzwe iri hafi y'umupaka ni birometero 218 kugira ushike ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda birashobora gusanga iyo kagako iyo ka militaire gako ariyo ari karacirinza kugira bikunde ngene bakubona ngene baze kunetraliza mu Burundi sijya mbere sijya kabiri bavuga yuko u Rwanda agomba kudutera rero kubona uwo musirikare yarinjiye byerekana neza yuko hari abari bari nyuma yiwe ahubwo nyamba yari byo yarafashwa kari mu mwe yabajije umutekano nibamubazi ati eske abo mwari kumwe ni bande bimeze gute ko ntashobora kwinjira mu Burundi ko nyine facilema ireke hariho nabandi barundi baba ariko barabimufasha ahubwo bamubaze ati vuga nabandi muri ko murafashanya ko nivyumvikana urashobora kuzimira ku birometero 200 ubwo bwenge
ngo babuvuye nyambi ico kintu bakikubwiye ukacemera facilement ireke yuko hari ahantu wiyumvira kugeza ivyumviro vyawe bigera hafi cyane tuze turaha ibintu mu gaciro ka abanyarwanda batugera amajanja haza kamwe dufata mu misi bazisanga na Jean Paul yashitse mu Burundi niko namanda bivuga bukebu none nyamba bavuze ngo rabe ngo yaburi ibirengera ivyo jojo nta nivyo nzi baranatubeshiye ngo mu Burundi ngo mu Kirundo umusirikare wabo ngo mu Kirundo mbega nyene ageze he ari mu Rwanda ahubwo rero ndazi diplomasi irashobora gukora ukwayo ikavuga ati okay sebore kabadusubize diplomasi kavuga ati subiza umusirikare w'u Rwanda kumburi yaribeshe yari yaborewe mugabo ivyo nivyo babihagije mu gihugu cy'u Burundi mu gihugu cy'u Burundi mu Rwanda badufitiye niyo mbare numu general yateye ku deta 2015 niba mudire tuba musikire wabo narabe wacu bamuduhe no urumva diplomasi ari handi ishobora gukora nandi dashobora gukora no rero bizigura yuko kugira nyambare tubundi ari umufisi kugira tumubasubize two basaba vyinshi mugandazi yuko twerete ubundi ari nyamahoro atanzigo ndibatsa ndisinzi kumaze kubimetiriza burya dutandukanye nabo urumva nubwo batishimira ubutegetsi bwacu dutandukanye nabo rero dushobora kumubasubiza fasile batacho bisabye atakiguzi nibiki tutiteye kuri ba niyo mbare n'abandi benshi bagumutse ngaha mu Burundi bateje umutekano mu gasanga turamubasubije canke motive ni nyinshi mu Rwanda nawe tuvugana hari ibibazo vyinshi cyane ibibazo byo gufungura nabi kubene igihugu bato urazi yuko mu ijambo ryari president u Rwanda yavuze ko ari karadiringa hagati y'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda yuko bashobora kugurura imipaka ari byo mvise twe mu Burundi bavuga niwe yabivuze bisigura yuko ari ihumure ari karatanga mu bantu kuko mu Rwanda ubu tuvugana bafise amafaranga afise agaciro kari hejuru mugabo no musi tuvugana ibintu birazimvye ubwo ruteye ubwoba ibintu vyarazimvye ibintu biri expensive mu gihe bo kugurura imipaka y'u Burundi ibintu vyokora ko mu Burundi mu Burundi niho honyine ushobora gusumisha amahera makeyi ugafungura famille kabaho urumva no kwiyunguruza ukasanga ibintu bimeze neza mega dukoresha mega z'igihumbi n'amajana 5 mugagenda muri Kongo kugira uronke mega ziri standard z'umuzi baguha ku madolari 5 convertis shira mu madora mu marundi reka mbere tuje marishe noir fata 5 x 7 35 ni bangahe ngaha mu Burundi boyari uvugisha ukuri ninde mu Burundi yo kwemera kugura mega zi 35 ku munsi nazi abaje bagura za 13 minya atari 17000 bararira ngo mega ngo zaduze limiter ishizeho igihumbi abarundi ntidushima bugiyo badushima tubona ko yuko ngaha mu Burundi ibintu bicoroshe ubundi bwo ndazi yuko iyo baturi nko mu bindi bihugu ku munwanza abarundi bafise ibintu byose ni amatara agiye baca bashira ku marezo soso reka ndugu yangu ndazi yuko biri ku rundi rwego mugabo aba baturanyi bacu reka tubabwiye ati ibintu biri ku rundi rwego agacakiye baracakira mbe bavuga ngo agakaciye baracakira tukiri ngaho nyene bon tubona kamwe kinjira nko kuri kurabivuga mbega tuvuge yuko burya u Rwanda ruriko rurategura neza kwinjira oya none erega barabizi ko tubarusha inguvu shashasho ni cyambere bazi ko ni kenshi namanda bivuga baraciye ibubanza babafata mpiri baca mu Cibitoki babafata mpiri baca mu Kayanza babafata mpiri rero no buciye mu Kirundo bwose batoza inzara urumva zerekana yuko twebwe igisirikare cy'u Burundi kidacunzwe n'abazamu baki kidacunzwe n'abazamu bakire bamwe bisinziriye uko bashatse gicunzwe n'abagabo erega byose birashoboka byari waratubwiye ati mu Rwanda burya ubutasi bwaho buriko burategura abigeme nimba mwaradekuvuye ako kantu barashaka gutagura naho kwiboreza bakinjira biboreje mugo ubwenge burarutana kandi umuhinga yingurwa n'uwe twe nizo ndani bashake bazizane mu buryo butabaho burabe ngene tuzitoragura nk'abatoragura ibitumbura mwibase facilement erega je ndavuga yuko mu Rwanda kubera ko babuze ibintu vyinshi president neva maze kugara imipaka burya barabihombeyemo nubwo bihagarara barabihombeyemo vraiment barabihombeyemo sinabwiye mu Rwanda ko hatimbuka ibintu vyinshi babikura mu Burundi ubu habayeho neza umwene igihugu ari muri leta burya bene igihugu bato barumi kumbura uwo musirikare arashobora kuba yari karitemberera hafi y'umupaka
akaza yumva umukeke uramumoteye, yumvise umukeke umumoteye avuga ati kamanze nkubitiriyo bazi mu Burundi bapfume bamfunganira umukeke ko muri ibintu bimeze neza. Kumbe ivyo twivuga ko ni vyinshi mugabo ubutungane nico buhari kugira ngo bukore kandi nyamba ari vyo koko je sindatera ku musumari jana kwijana yuko ari vya nyavyo kuko nta video y'umujeje umutekano arafata president ntarabishikiriza bene igihugu kumbure amatohoza aracakogwa kugira ngo bishobore kumenya icari kimugenza ana objectif yari afise nyamba yaraborewe ari vyo koko bamurekure nubwo bavuga ati mbe ninkura ngo ninkura mu cupa ndagukure mu baganga birashika nyene umuntu akaborego mugasi ico twoshira imbere nuko tuzi yuko utambana na mukeba adakubita urugohe no ivyo urabitahura utambana na mukeba ntakubita urugohe ndi ushobora kwijajara mu gihe turiko turatambana na mukeba ubundi bwo yo bari vyo twikorera twebwe abarundi umutekano woranze mu bihugu vyacu kari bibiri tukagenderanira tukabana neza mugabo kubera umubano mubi wabo ayo mahoro ntayo bashaka. Rero mu gihe badashatse amahoro natwe ntituriko turabaha nayo dufise reka twibere uko nyene nk'aba badman nabo bibereho nk'aba badman hama bizokwamo ko nyene kuko sijya mbere yibaye kuva kuri Yesu amahanga yarankana ihanga ryaratabira irindi irirushize inguvu rikarigenderako. Rero nyamba ari vyo bashaka navyo birakunda nta na rimwe umurundi azigenda agenda kwisemba umunyarwanda jamais daravit twarabisembye kugira ngo turabe yuko bozana basi bogira umubano mwiza muga tubona yuko atagaciro wabihaye kubera ko donc hari ivyo bifuza bitaraba. Rero mu gihe bitaraba twe nitwobisemba bakikuya kwa ngumu ni ngumu bakikuya ku masasu na masasu baje muri biyoroheje tuzobakira nk'abashitsi kandi tunabazimana neza nuko muheza giye. Twavuze yuko Uburundi bumaze kubona ivyo gwasohoye itangazo kana ko ari kintu cemejwe hama no kuri kote y'u Rwanda kandi asohora itangazo mbega kuko byukuri udetse n'ivyanditse mu itangazo u Rwanda go barubifata gute go barubivuga kwiki abanyarwanda muri make nta na rimwe bazigera bemera ikosa nko vyamya hambere hose amakosa baguma bayata ku Barundi nubwo tuba dufise bo bavuga yuko yari yaborewe kandi ngo kwibesha inzira bibaho nk'abascovi yaragize debandende bariko barabivuga ko baravuga ngo kuntu ngo batari guca ngo bamufata boreka kumufata gute ngo canke ngo bamushikirize mu nzego ngo zijeje ngo igipolisi ngo ari kubaha ngo wajejwe ngo igisirikare none nibo barazi gouvernement yacu ngene yubatse kuruturusha twebwe iyo ntuze nyuma mategeko bayize mu gihe umutwebwo umuntu agomba guhobanya umutekano afashwe nuko ari inzego zimushira mu biganza kandi zibibereye ari vyo zikora baguma bidefanda ngo yari yaborewe ego dufate ko yari yaborewe mbega mu gihe bari umurundi bafatiye mu Rwanda baza ko vyari kugenda gute baza ko vyari koroha twone uko unyamba ari vyo Uburundi bwaravuze ati turamufise bari kubivuga bobo umutwe bawushize kwisinya kujya kumwe wa mutwe wa Yohani niko bari kugira umusikare wacu w'u Rwanda turabazi ni nkora amaraso kandi ivyo bintu ndazi ko vyari kugira ntuza impact nini cyane ku rugero utokwibaza kuko bari kuja mu makungu bakajana ama fact Uburundi bwaduteye bimeze ku mgatwe mu Burundi twe turihoreye turabanyamahoro twebwe rero twita ku vyo bavuga kuko nivyagiye kazoba yaborewe tuzomubaha nose bisanzwe ndazi leta yacu singesera singome ndazizomubaha kandi atakibazo na kimwe. Rero tureke kwita kuri ibi bya Bascovia kuko Bascovia dufatiye ku vyo bavuga n'ivyo bavuze uwo musikare ntawo twotanga ko bavuga vyinshi nubwo natwe abanyarwanda hari vyinshi badutuka mugandazi yuko vyose bizotora umurongo bikagenda neza kuko iyo umuntu muvugiye ukuri yari yibaza kutazi ategezwa kukwanka akakuvuga nabi. Rero tweni twigera ducika intege kubera ngo badutuka no muri commentaire abaza kuza gutukana twe muga Jean Paul wabo ntugera tumuvuga nabi. Jean Paul wabo abarahatekanye turamwubaha ni se banyarwanda mbere ko babivuga ni his excellence rumba turamwubaha cyane muga twe badutukira president wacu muga twe tuma twinumiye ni bisanzwe ko
iyo umuntu akuburindira ukamuburindira yereke nawe uri umutandero twe ibintu byacu tubikora mu buryo bwo kwereka abantu bidasanzwe tudashize isoni atawe dututse atawe ducafuje nuko dukora ibintu byacu merci abarundi badukurikirana ndashaka kubabwira akajambo kuko nyimba twari tumenyereye abasivile injira bagafata kumvise umusirikare ashaka kuvuga ati ibintu biragiye ku rundi rwego ego abibaza yuko twoba twatewe hari bidasanzwe novuga ko batovyegereza umutima kuko Burundi ntibucunzwe n'abasiti nko nabandi bivuga Burundi bucunzwe n'abasirikare kandi batoje ku rwego rwo hejuru basenyera ku mukozi umwe rero biragoye yuko umwasa ashobora kwinjira mu Burundi nta n'igihugu kinini dufise tuvuga ati bazinyegeza mu mashamba oya ko binyegeza mu masamba bazobasanga zikabiruka ko zikabasubiza iwabo nuko bimeze ubundi baze ducunga umutekano babone yuko umutekano ariko arahara mu ruganda ntibacura kuko uyu mutekano turimo no munsi waragoranye cyane rero tubumbatira cyane kuri aba begereye imipaka iyo babonye ikidasanzwe babishikiriza ajeje umutekano bagira ico bakoze nico gikuru hama ibintu bitekane bigume mu murongo mwiza kuko rumwe n'igihugu nimwirinde gucudika hamwe nizo nkozi zibibi kuko uwo munyagihugu bazofata yacumbikiye umuntu atazi yaje ava donc inkozi y'ikibi umuntu atazwi n'amategeko ndazi kazohanwa kandi bikomeye rero tubone ko igihugu ari cacu kandi dutegerezwa kukirindira umutekano si kuva kuri nyumba 10 guhera kuri burya nyumba 10 atwara kuduha kugera kuri nyumba 10 gacimbiri do quartier do zone mustaneri buramatari kugera hejuru twese tubone yuko umutekano ari wacu mu gihe utobuhari ibintu vyo kandi atacokoreka merci beaucoup reka ndagukengurukire cyane rero kuri kino kiganiro ciza uduhaye no ku byinshi uhejeje kutubwira nibaza ko tuzosubira mu kindi kiganiro utuzaniye andi makuru mashasha ndetse n'ivyabandanije kuri no musirikare tukazobimenyeshwa nuko kandi ndabashimiye cyane kubonamo aho mvugira kumbure hariho mafise byinshi kabara ndabiserurira anakaryo keza rero ko mba ndoze kugira ngo sobore gusangiza abadukurikirana abantu bacu abarundi n'abarundi kazi amakuru agezweho kuko ndumuntu abikurikiranira hafi kandi hafi cyane kiretse yuko atani ikindi kintu kenshi nkora jewe akenshi mba ndiko ndirabira bijanye n'ibi nyene kugira ngo sobore gutanga ama update ari benshi bashaka kubibaza ati kumbore ubuvyumvisa hano ya ndakora amakosa yashakwiye kugira ngo shobore kubikora kubitanga kandi bitange neza murakoze reka ndagushimire nawe kuri dukurikirana ikiganiro wagikunze ugerageze kwisangiza abandi ibyo tubasaba n'ibijya nyene mutubwire iyi mba ari intererana mu commentaire ko ni kibanza ciza tuganiriramo yari na Merveille tuzosubira ni wo mutima ubwenge ni wo mutima